abagabo barajya imbwa zikagira abagabo barajya imbwa nazo zigira Desire ibiriko biraba ashobora kuba ari karariha ivyo yagize ivyo we batazi niyo mpamvu rero nejo bundi hariho ico bita umufatanya cyaha tudahendanye aya masaha mu gatondo hari nka saa 3 Satubina bere bari bavuye Satubi rero yameneye inda ku rukumu yambwiye ati ikiryoshe rero ngagomba ikora ikiri Satubi vuba ndagutamwo leta Yes, bakozi ya Gatech TV reka ndabaha ikaze ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Waba hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, waba uri muri diaspora aho uri hose, ndakubwire ngo big up son and don't give up. Aha. Kura twenge higa. Ntabwo ikiganiro ndyohewe man. Mbe wahora yegamenye. Man bari bankumbuye abantu. Sana. Usigaye ndi bucuri. Bucuri. Turondera mu diaspora. Ukoresha umwanya none. Desire Desire manager namukoresheje nta gahinda yarimo mane ugira ntafise depression mane hako abantu bagwaye depression oya afite depression yiki wapi nta mubaja ahubwo ari umutipe yanditse muri commentaire ntibujya ngo ntibamenyereye guhonga mugabo yarahonze iki ngwane rero ntayuzi bagara batipe ba Veni nka ntuzengega no mu Venice Desire muri ko murayagana barakubwira ngo urabona ngo pasteur naye namubwisa pasteur arabingiyemo wayi umuntu ari pose yewe ujya mwana afite umutima yoroshe mane baramubabaje Desire namubwiye ati Dezi we turazinanye kuva kera ivyo nkuru urabizi nta munsi numwe ambwiye ati ngomba ndagoye support kora man turamutse boss Freddy ahari boss wewe ubawe ibaze abantu nk'aba Freddy batumenyeye ku mbuga uno musi niko baragira tubaho ngaha mu gisagara aho bagira abantu bagira subscribe nuko ama live kandi Freddy aramwemera cyane Kagaga bya vrai Kagaga nanje ndamwemera byatari bana Kagaga kazi cameraman we Kagaga vraiment utumontage agira fresh kandi Kagaga TikTok ari ponctuel urabyumva yego sasa aba kongera ivyunguka Kagaga ko biraza nukuri rero image rero abantu nk'aba Freddy akarero baza kudushayura abandi nabo twashayishijwe n'abantu nk'aba Desire urazi ikintu utazi kandi agwe story utazi kuri Desire Desire n'umuvandimwe yego byahumbona ndamaze kuja mu mpimba kandi mu bamfungishije Desire yarimwo ngaho byagenze gute Ndi umwana w'Imana ndi umwana w'Imana ntanagimwe cyo nkanga ndabatera impaga ivuga ko cyandirimba ndi umwana w'Imana ntana cyo nkanga aba kapa barihe nyene barihe ndi umwana w'Imana ntanakimwe cyo nkanga abangwanya jewe ndabatera kapa barihe sasa jewe nabaye mu mpimba 2018 Desire yagiye South Africa anaye mu mpimba nabo bari kumwe nabo bari bafatanije ariko nta nakimwe wari wagira umviriza je ndafise umukuze wanje yavuye itwa Pascal bava kure aba muri Canada yavuye muri Canada aje ibujumbura kwirira abana ngaho nta yindi gahunda nta yindi projet yari muzanye donc urumva yarava muri reka ndakubwire rero abagabo barajya imbwa zikagira abagabo barajya imbwa nazo zigira cyambwiye ati muhungu ibi bintu uri muri umukozi w'Imana yari umukozi w'Imana Desire umukozi w'Imana mu Venice yayivuye reka ndagwa story umwana wa data wacu yavuye muri Canada tazinde gahunda zimuzanye yarambwiye ati bana bro jewe bucanzi bujumbura ni nakomanze imodoka decapotable ati Scott wana decapombona na ya rouge y'umutonore aterajewe gahunda
mfise akazi kenshi yarafise liste gutwana avuga ati nk'ibinini paracetamol yarafise liste diaspora kabisa diaspora kufika hapa yarafise gahunda ziwe mugo bari mariye yego abyo gusa hariho bwa buyuwayi uguma wigira hari gihe ufatwa hari gihe wigira ngo uri muri gahunda mu nyuma gahunda zikakubera gahunda yego yaraze yapanze liste imwe cyane microchet injombe birafashe kici nubabana n'umugore muri Canada kandi umugore yamukuye ngaho yego muri zo gahunda nyene ziwe z'amaliste acagira umwaka uyemba rero menye rero yuko izo gahunda zo mukuze zo mungu wa data wacu ni mwene wacu n'umunyoni yego yazikora ari kumwe na Desire no yamwerekeza baragenda abantu bakajya inkoko z'abandi twebwe bashimbo turafise umuco wuko nk'ubu nashimye wanyu ndaza mukanegurira inkoko dutegura nk'abajene nka mutura Scott Kagaga we Mignone jewe nkarondera nyene nk'umuntu nyene ari mariye muri famille nk'umwe mugabo izo gahunda urumva urarondera n'umuntu ko iyo mugiye kujya inkoko hari n'umuntu abaherekeza w'umusenzi yego rero Desire yagenda ari umusenzi mugabo urumva Desire nivyo yaramuherekeza bakaja hamwe bakajya inkoko ikindi gihe umumesha umva ari nk'umudada aba yakugoye kavuga ati jewe rero no mudada ko yango yarabamemanje yarari yaratimba urumva ko nyuma yagiye kujya inkoko iyo gicira mubikirako igana gahunda zo kurongora yari afise none wabijemo gute je nabijemo kubera iyo modoka bagiramwe amacerere yose uwo mukuzi yaciye yinsigira kandi asigaye inyanditseko donc usanga wari ibitari oya je ntango nari mfise umva gahunda ziwe zari ziheze harageze ko asubira muri Canada araraba bose umuntu wenyene araba umunyavyaha umwe wenyene yamutahura gahunda ziwe yari jewe jenyene jewe mugabo urumva je gahunda ziwe ntamwe nigeze ndamwerekeza kuja kujya inkoko mugabo Desire niwe bahora bajana kujya inkoko ukora bitahura ndavyumva rero je akeneye gusubira muri Canada uwo mukuze yansanze kuri Black and White uwo munsi nari jewe n'umukomediye twa Gitororo comedian ubusinzi yageze nambageze yo Zambia yageze za Dubai Kabizi lo comedian ubu yibereye akora kwa Ziranotse yahinguriro ryo muri ryahinguriro rya Gisima rya rimwe yo muri Tanzania gifumbire ni yakora ubu Kabizi twari batatu tubona decapotable insanze hariye umukuzi yazananye n'umugitwa Claver cyabarankwana no muri Poro imodoka barangira transfer ati po uravyumva iyo modoka rimaze kugenda rero kora abamesha bari bayimenyereyemwe bagenda kuyikoreramwe ivyaha imodoka rero yarigeze mu minwe y'umukozi w'Imana kora jewe nta vyaha nakora yego komana mbega simbizi mu marayika nuko Imana ico gihe nta vyaha umuntu yavuga ati mu 2017 kwera ico gihe jewe umukobwa nakundaga bari bamaze iminsi banteye kapa baguteye kapa kandi uje mukobwa yaragukoreye bankoreye ibya Nuraski kwa Fanny Lavine yakoreye Desire ivyo Desire yakorewe ivyo Desire yakorewe nanje bari babinkoreye nawe yinjiye amashamba negwa kapa mugabo urumva yuko je natewe kapa ibitandukaniro ryaje na Desire je nuko natewe kapa ko twavyaranye ega twebwe abamesha twebwe umunyoni nawe ntwari umuzigo ndakubwira ati twekeye ndakubwira ati twara ingwaniriye urabyumva ndota zizo mimi na Petit kwera uya wewe yicinga kuja mu byumva by'amasengesho Imana izomugarukana no piga avance kuremwe ivyiwawe amureke umuzigo ugende c'est comme ça aho nunababara Imana ibiyisubije ivyayo niko bigenda ko uwo muntu wewe wavutse uhari uzi ko nubu hari abantu muzomenyana muga mutarahura cyo twahuye muri 2020 tumenya yuko mbaho imagine mugabo utarahura wari uzi ko mbaho no zimane wapi voilà mugabo maze kumenya turamenyana turahura no mu turahura kuri yagateke tukayagati hari byo tuzinanye mwo bike mugabo ntunzi ko imbere utaramenya nuzi byo naciyemo ibi ndiko ndakubwiye rero ni vyava utaranahura nk'ayo makuru nayo bwana kwenda kubwire ko Desire ibiriko biraba ashobora kuba ari karariha
ivyo yagize ivyo we batazi niyo mpamvu rero nejo bundi hariho ico bita umufatanyacyaha Desire yagiye kuba umushumi w'umunyoni bagenda kurya inkoko z'abandi bagenda mu ngo z'abandi bagenda barimagura inkoko z'abana b'abandi imiryango ikaguma yiteze ngo azoza kudukwera ryari nanje byarambaye ko gato umunsi mama mwamikazi avyara nagiye kuvyara mu bantu bakigendera ubuntu by'imico hari ukuntu umukobwa wabo bamugize iki cya pembeni mu nyuma turagenda gusaba ikigongwe tugiye gusaba ikigongwe sinzi ko wibuka poste muzuka yigeze kwandika avuga yuko haheze imyaka 2 naragiye gusaba irembo mugabo gushika n'ubu ntaragaruka urabyumva neri nati neri nadia itwa Hakizimana muzuka urabyumva muzuka rero ico gihe nagiye ico gihe nishimikije honorable sindimwo mutama nuba cyane yashima honorable bamburisha Paul kuravuga abubaho kuko navuga ati uyu mutama ko sinari mvukira mu Nyakabiga ashaka kumfasha gushikiriza ijambo kandi uno mutama ko bigenda kose sinoza kuza kwiyemeza ivyo ntazogerako urabyumva ndagenda ico gihe dusanga baduteguriye inkoko z'ubwoko bose imikeke ibiki ko mama mikazi iwabo mwamikazi kari gafise nk'imisi nk'indwi 2 sivyo indwi imwe 2 uko kavutse nta kwezi kari bwakwitse turishikana turasaba ikigongwe turanabemera yuko tuzogaruka tuzanye ibisabisho tuje no gusaba umugeni arizo process ubu turiko turagira rero abo bamesha rero wibuke rero abantu uzeye urumva je naragiye ndaje inkoko mugandagaruka urabyumva ndaza kwishikana ngiye gusaba kurima amazi mu nyuma no kugama mu nyuma process zo kugira iki zo kuja kubakwera aba bameshera ba Desire rero bo baragenda bakajya inkoko babigira umugenzo bakaja hajya inkoko bakagenda inkoko abavyeyi bagumana inunu nagahinda umwana wacu kandi aho rero babikora kugira umwana arekure mugabo Desire ntiyashikirwa kubera Desire yagenda nk'umusenzi mu nyuma rero cyagwa kwa Fanny agwera kwa Fanny kubera inkoko z'abandi yagiye arajya ivyamubaye ko tumubwira ati Imana kwakira yangane kuko ashobora kuba ari karari ivyo we atariye mugabo umufatanyacyaha ayabaho nusa ntushaka kuba umufatanyacyaha urafata ego ari aba complice none yamuherekereza iki ujagiye agiye urumva umufatanyacyaha niwe munyacyaha gusa ndakumenyesha yuko rero impamvu nakubwiye yuko jewe iyo modoka bayimpaye je iyo modoka yarankwegeye barabatangura kunyagiriza ngo ni modoka ngo nivyi ari bo nyine bahinyihereye baragenda mu butungane buratori iyo butungane bwatoye dossier nk'iyo nabereka jewe no muntu yansanza nta modoka namusavye barabanda no mu mimba barangezayo ivyo nivyabaye vraiment ivyo nivyabaye ushogiye ivyo bwiyegereze metre ngamuvayo ariko muramvuga ati Imana yoma ibihe bigasubira inyuma bagasubira kujya nyene vyaje kandi nta numwavukano wakenera ubu wari utarabwa kanure sana niyo mpamvu rero mugabo rero kubera je ntigeze nihora umwe mu bari muri yo complot wa mbere yagiye kujya inkoko mu kamashu kepe ubu abara n'umugore hariya abantu bose bari muri yo complice kuri yo complot bose umwe wese agenda ahura n'ivyiwe je nibereye Ales ndi mu munyenga wa Kristo ego wa Kristo kabisa numara ngumba mvyibo simbizi warura hariko bro nuko kababa pole sana niyo mpamvu rero wewe ndakwifurije nk'ubu nka Desire yamaze kugwamwo ubu ni fresh nka wewe Newe usanga naho afise uwundi oya reka ubu baratinya mugabo nk'ubu nkaje kwa ndi umuhanuzi we ndamwegereye ndamukandakana mbwa ati peti
ari umutima barawukanda bro umuntu yagukoreye nyene urawukanda umutima kandi umutima mu kubukanda ukendera umupsikologe Simbizi akazi kakwega akabwira ati muhungu ibi byaba byashyize kubera ibi 5 yego canke tiri haripa yego doifu kandi kuri ha ivyo wariye nacakirimo kandi nibaza ko unasubiza gatima inyuma ukavuga ati none wa muntu nagirira bya bindi wa mwaka ingwane bacavyibagira abantu benshi babona ivyo baba bahuye bagaca bibagira yuko hari ineza si gihe cyose uwo wakoreye ineza ari wazo gushimira hari n'igihe umuntu mukorera iciza bikarangira akwishuye kibi mugabo fedofe ntazobura umuntu azoza kwishura ntabura umuntu imana icisha ko akakwishura ineza twe dutubaye ku bw'abantu ufite ngaha mu isi ico umuntu akoze aracimbura cyo nakibonye umviriza je umuntu wese azi ko aba yarankoreye ikibi je ndazi neza ko abona akoreye ibibi byose ndavyishura ko nanje araba cyabinkorera uvyishura mu buryo bwawe yego ndavyishura vraiment bana simura n'umuntu nanje urabyo mugabo ntuzoshire gukora ikibi imbere urakora ineza hama iciza naho kigutanze imbere ikibi kigutanze imbere hari umuntu yifuza gukora iciza inabi kamutanga imbere bishitse bikagwa umutima wawe atari vyo warukeneye gukora vyiza rero unugupanga umuntu gukora iciza to ego Simbizi ndakumbuye ko narakumbuye gago dure turiyagira byinshi iyo dubeje rero turayaga mari ubu nari nkumbuye genre izo nkuru kubera ejo niho abantu bambwiye ati bon ndimo yayitugiye ko turi hajyanye umuntu arambwiye ati wowe imisi yose wenda ibiganiro cyose naravye mwakoranye na Simbizi namufise vibes like nchobora vibes nisha gituma rero navuga ati jaho naho wapi nishobora kunda kugenda wangongereye ngo ngumeye kama ndagaruka ndo musengo bimeze gute Jenny fresh kuri krongo amazi byagenze gute mazi kubera amazi imisi ndiko ndagira sport ni buzima oya amazi imisi ngira sport ibintu biborerwa biri de conseil ngakari yari ya munsi enda oya ni muri jardin kwa muvayo ntabwo waduvise muzeti urumva iyo uri mu masport inzoga ziri de conseil kirazira kunywa alcool yego kwera hari amakalori uri kuraturira babisaba ugume jewe rero imbere ko twinjira mu bindi bintu byose yego yashaka ndakubaza akantu kamwe kuri live nabonye koze mu gitondo mani wazogwana na Satpi oya ni twagwaye ahubwo namuguye ko atavyo yiteguye mugabo Satpi ndamukunda n'umusoda mani byahatari abaje umva ndabikunda kandi ibi na matunda y'urugamba twagiye turagwana yego Satpi yavyitwayemwo neza cyane yego abandi urazi ariko usanga agomba kumena oya si buzz na gato yego hari abantu ariko bavyanze muri commentaire kuri live yawe oya ni buzz gute kandi niviriye jewe uzi byagenze gute ura musi nabyutse ngenda muri sport muri ville ahantu nkorera sport hama cyamvuga ati ngende ndi en direct yego nkuko nama ndavuga ati ndabereke mu buyenzi bazindutse bakora isuku no musi nisambi bivuga rusangi ndabereka amakanevo ingena asa neza ndabana example hari ahantu nabonye mu Nyakabiga imvura iguye bacafata amakotex ibiki byose gaca barunda mu feke navyo nabona biraba urabona mugaba handi we misirege mu buyenzi ri propre nabantu batakubera baga batipe baza gutora ibicafu niki kundwi baraza bagapa ko ari amahara y'imicafu bagenda baratanga nivyo niyo target nariko ndabereka ngene imisirege yo mu buyenzi ingene iri propre uravyumva nayo mpamvu utazokumva mu buyenzi ngo amazi ngo yateye kubera inzira ziguma ziciye hamwe imvura iguye amazi aca so rero ngeze kuri 19 Tuwana nuko nachambona imodoka ya Satpi yafuga. Yego. So ni Satupi. Kwa Satuba hari n'umuyobegwa. Ngo yakuye mu bakfumu. Satubi amubonye n'umuyobega agumatera induru. Yego. Uramwumva? Ncunguriye gutya mbona niwe. Agati turu mwako. Arafashwe mpiri. Cyandahindukiza kamera. Ndamusanga hari yavyitwayemwo neza ntiyashwanye kandi n'ikibazo kimwe rudende nari mfise cyo kumurongoza ku nguvu yakinyisho kubera je programme namumwemereye yuko umunsi nzobabona nabari kumwe na Bera mfise hari umunsi namuteguriye kubera Satpi no musulman muri Islam hariho ico bita ndoa ya mkeka umuntu kamurongoza atavyo yiteguriye
tudahendanye aya masaha mu gatondo hari nka saa 3 Satubi na Bella bari bavuye sangara nko kumuto si weekend sangara kumutora baje muri sport akuna boneke ko bararanye oya nawe Satubi amaze imyaka 7 ararana Bella nice ndabeshe gagawe none ayo makuru yafise uyu mu myaka biga Scott no mu myaka biga nabitse 7 ans none Satubi rero yameneye indakurukumu yambwiye ati wavuga wareka yambwiye ati mu majambo ari direct adireka ndakubwire rero wewe apa haowi mtu na haolewi mtu mu kirundi ciza bivuga ati aha nta muntu ari kararongora kandi nta nuri kararongogwa ca ndamubaza Bella nivyo ati ego kandi mugabe kwishume ngo afise akantu ikiryoshe rero ngayigomba ikurikire Satubi vuba ndagutamwo leta igabiri simple uhengera gusa bararanye oya yaraye kwa Satubi je Satubi ngo ndondire kicho bita manda de perquisition harama manda badabuje bari bafise yo kubabomorera yo kubasanga mu nzu be iryamanda nyene yaherehe baza baje gusaka yaherenganye ne kuri agateke baza baje gusaka bagashaka musanga Satubi yararanye umugore batanditswe kwanu akumvise Satubi imyaka 7 irakwiye murandikwa tu kandi ubikora byase kuneza ubikora ku nguvu kaka bazoza uwo munsi uzoza gusaka tuzaduvise igitabo cingo n'imijya none wasanga Ben Nice yanditswe mikaye kwa Satubi na ko ari iki ushaka gusanga batagenda mu cumba kimwe Satubi umuntu atunze izina ry'Imana Satubi ari mu bitaro ari mu iserumu yagumana umunoho wi Satubi agomba ari mu Satubi igihe nuzenya umuhisi nuze miserika muri ya misi ikigandaro Satubi ari mu bitaro ari mu maserumu yakaja uragiye kumuraba ego yaguma avuga ati none basi Satubi umutima wawe uri kuratera namba ari kugipimwa ingana gute awipenze gusugashira y'ucupfa cugira crise cardiaque buri mu bitara gumana umuno munyakabiga hararyoha ni musoho munyakabiga nawagiye yaveyo na urinze wiheba man nyakabiga uzorabera majorité y'abartiste bose ni munyakabiga none nariko ndakuvuga Fizo afisa abana bane munyakabiga ngo Trezor byaso ni abise munyakabiga inde mwe micro iyo munyakabiga nataboneka mwe micro mwe Fizo Trezor ni nyakabiga ujya mwana wiwe nuzenge yavyaranye na Kristera ujya mwana w'umukobwa akunda gupostinga FBD ni munyakabiga ndabeshe Pote ni nyaka None nyakabiga none nawo nico gituma washize yoya n'umusazi yari n'umunyamuhinga yamanutse Bujumbura aje kwiga mande aje kwiga aje kwiga mugabo mu nyuma birangira yitirira nyakabiga unayijua we ngo nyakabiga yanje nyakabiga yahehe muyinga yo ya Jamal me nyaka nuwazi nyakabiga ni wapi okay wale ravuze uti akabare VIP bakazanye ubu no bazanya akabare nabo bare bwa munyakabiga yego donc kare haba amarigara munapiga fresh zibakwiye ahejeje ugataha uraraho nyene bashani queen wasanga shani queen mwana shani queen sawa akana ruvuze nishaje juste ko bivuga kuri ako kantu ka waruvuze ka Satubi uravuga ati none ntaho bosanga mwikaye we arimo mwikaye ntarimwo nta bera yandikwa ega Satubi ari komeza usanga atanika yafise none wo ataki none mutima je ndibuka mutima tubana mukanyosha bamba mupakiye kiya kiduga babagiye kumufunga yitwaza ngo ni mustare barapakira mu kiduga babimenya ageze mutima agashuta
gazwe twama twagiye mu gasho je namaze gufungwa nzira karanga muntu hari umupolisi yigeze gusaba karanga muntu ndamwereka ntuzenya CPGR Ruhima yaramfunga ngo sikaranga muntu donc iyo sikaranga muntu mu gatondo ndavuga ati je simbaye ngo meze araza kuvuga ico wamfungi uti rero wewe nagire donc wowe si jare bage bajama ari ukuntu bikomeza ntatunge nikaye y'umuryango ahubwo no kuraba ko atatwawe ugasa ntaba hari ijya kibengarirare kuri hari amazi hajya bagiye kuvogera Tanganyika nawo bimenye nagira urahatse nzohamenya ngiye kumukwesha ngiye kumurongoza donc ofise projet kumurongoza ivyo rero ko bera yanditswe mikaye cyangwa atanditswe mikaye tuzobimenya ega sad biko ndaboro kwandika mikaye gute kandi aguma yimuka ega sad bafata ama maison de passage c'est vrai yego sad bina anagenda kuba rimwe agenda gafata ama maison de passage iri complet intebe byose agashira ishune yimukana gusa ni studio yiwe Iyo studio cyangwa twabonye mu nzu yiwe ego biga vyuma nivyo kandi mara imyaka myinshi muganda ndafise ikibazo simbizi ego hariho kungene umuntu ariko arabara mwe na simbi mwe na satwi wamengo hariho beef hagati yanyu kugeza naho yagize studio wowe uriko araba basi mu baririmbyi man la fois passée je indirimbo David yamusize kuri ntuze yiwe yamushize he man yamushize ya post indirimbo yiwe niyo ngwane rero mwebwe mubyamugira gupostinga indirimbo y'umuntu uradisha arico ndashobora gufata ndiko ndayiririmba nka postinga ndiko ndayifiringa aho ya postinze apana Davido afate ariko aragira publicity ya code de promo yiwe ya Davido ashashira ko indirimbo ya Sadbi none ko yake ko indirimbo ya Sadbi byinshi kibazo mfise ega ibiro biri easy erega bajya nuzenya 1xbet nishira hamwe mpuza makungu muri base de données yabo kandi Davido si brand ambassador wa Nigeria erega nuzenya Sadbi ni brand ambassador kuri niveau y'u Burundi mugabo Davido ni brand ambassador ku rwego rw'isi 1xbet kwera ugiye no kugurira 1xbet urasanga ifoto ya Davido yego uravyumva bisigura iki rero aba brand ambassador bose muri 1xbet ku rwego rw'isi usanga muri base de données bafise amadonnées y'abaririmbyi bakorana yego ko Sadbi afise contrat nabo ku Burundi mais Davido yaramanitse ngaho mapakati ya Davido yaramanitse ngaho usaba voilà umva contrat ya Davido ni yisi yego uravyumva mugabo contrat ya Sadbi ni contrat iri local yego rero kuba ari indirimbo ya Sadbi ishoboye kuba iri muri base de données ya 1xbet biroshe ko Davido ayikurayo akayikoresha mu vyunguka vyiwe yego aha maybe nuko yakoresheje ya Sadbi no munsi urashaka gusanga no kubera ata ama story yiwe turaba cyane nkaje nagiye kuraba story ya Davido ari uko muri Sadbi yabipostinze urabimva mugabo hagashaka usanga n'ikindi giye ama postinga izindi ndirimbo z'abandi Davido ntabanazizi ashaka kugenda muri base de données ya 1xbet avuga ati nakaye karimbo nokoresha urashaka no kunasanga ari 1xbet kamurungikira ati postinga oya je nifise ikibazo atwe nta mateka ujyabo Muhammad je nibaza ko arinze afata indirimbo ya Sadbi minyo kontra ni kontra je nganje nko kuri yagateki kagera contrati uko twari muri Kazwari yego Kazwari ntiyakurungikira ati uze kumumbariza ibibazo ibinini yego wabyo sometimes arakubwira ati ibibazo uze kubibaza bisigura iki mugabo nateguye igana nashaka kumbwira no voilà rero bisigura iki David afise contrat yiwe yego muri contrat yiwe ategerezwa gukrea visibility ya 1xbet wibuke yuko 1xbet iri mu gihugu iri kwisi yose muri iyo si n'u Burundi burimwo Davido yarasanzwe amanitse i Bujumbura ubu yaramanuwe ntakiriko yego ano sara hari Davido barajya pancarte yo barayikora muga visibility y'u Burundi tegereza kugumaho none visibility y'u Burundi yo yikrea gute atabayije ati bata muri base de données yiwe ashaka kubaza ati none ibintu by'i Burundi bimeze gute urabyo niyo mpamvu yakishimigiza kajya ga soundtrack ya Sadbi bashoka kubwira ati muri xbet ati ni munkorera aka video kari mu soundtrack y'i Burundi yego
bagashasha ngo brand ambassador wa agashira ko aka story kwera abazi neza agashaka gusanga n'abamurungikiye Davido kajya ka video bashobora cyamwandika Sadbi inbox ni Davido yago postinze kwera abazi neza yuko Sadbi cyatera induru twese tugenda kuraba kuri story ya Davido ari Satuba turungitseyo mani mwamukoreye promo aho twamukoreye promo voilà yego ejo muri neko ndakwana na Landi promoter ndaramu baje tunega Landi uri kuravuga ngo Davido yarapostinze Sadbi none tudahendanye uno munota kuri Nigeria ariko Sadbi ariko aravugwa nkuko jena tuko turavuga Davido kandi ni bisigura yuko Sadbi niwe yakreate content yabaye mu content creator atuma Davido aba inkuru mu Burundi yego mugabo ijya post Sadbi ijya post ariko rero n'abantu bagiye kuraba Sadbi nuvyibagira bande abantu benshi ega Davido yishireyo gusa soundtrack yafashe imodokari ya Sadbi yego urabyo niyo yakoresheje kuri cover yiwe yego sivyo niyo yakoresheje ugashira kuri story mugabo ntigeze yandika ko soundtrack ari ya Sadbi urabyo menya neza kugira tumenye ko Davido ya postinze ijya foto yiwe iriko soundtrack ya Sadbi twabimeshejwe na Sadbi niwe bitubwiye ariko nibi na Sadbi nawo mukino yawo kinye nabi aho nja kuri management yiwe Sadbi agomba kwikorera vyose yego iyo dufate nka bijya bintu bihera ku yindi page maybe bajya ama page yo zarinda la Costa canke barandi promote mva n'abakinagizwa biwe bakoresha umwanya iyo bihera mu bakinagizwa biwe urabyo vyari kugira inguvu gusumba aho Sadbi nyina vyipostingi yego haga Sadbi niwe yadukomye ati nyabuna genda murabe Davido yampostinze urabyo muri ico gihe Sadbi yaragiye gukorera promotion Davido gushika no musi kuri yagate kuri kuramumbaza Demu kanda sikiazo kimwe simbizi ego wavuze ngo koresha umwanya na diplomata ngo nabakenagizwa basaba nanje nkabanzi ko uri umuvugizi w'umuziki w'u Burundi why not Sadbi we urumva nimiburi Sadbi yari kunsanga inbox akambwiye ati bana mwene wacu zina makuru je Davido yampostinze bikese bigase muri management yiwe can't perfect nimero yanjye we umva ijya nkuru Sadbi yarayimenyeshejwe kuko Sadbi asanzwe afise partenariat na 1xbet nga mu Burundi rero ego 1xbet afise ngabaja ko Sadbi afise bamusinyishije yego c'est-à-dire ijya soundtrack yasabwe abasinyije Sadbi urabyo yego bakoresha ijya Davido baramuhereza vyiwe je ndamaze gukorana ndamaze ndibuka narigeze kugira ama contrat gato yego n'abamesha aba 1xbet bamwe nyene ico bakora barankorera amakava yego hari nka match Liverpool nande bakamereza kava bagashirako code promo umunyoni yego sivyo niyo babikora sinamenye niyo byavuye nabona gusa kava kandunikira inbox ico yambwira gusa ati unyereke statistique yabaziravye yego urumva ki yego ico gihe rero urumva ko na Davido ashobora kuba arungikirwa ibintu ubona kera kumenya ati vyakozwe ndi we contrat yo gusa nuko abiposta uravyumva niyo mpamvu rero kajya kabu yaragashize kuri story uravyumva yego kandi hari ubiboneka yuko Sadbi ari umufana wa Davido yamara aba stories every day ko ari nzamenya ati Davido yampostinze je ndize ukubesha nuko Imana hari abantu benshi bamposta ntabazi jewe ikibazo ntuzi ico nshaka kukubwira ndakubwije ukuri umvizamenyo yego jewe hari abantu bamposta n'ukuri kw'Imana benshi utanabazi okay nk'igihe nagira predote barampostinze cyane ku ma statut félicitations kandi benshi n'abatakoze n'ukuri kw'Imana ntabyo nabonye benshi uravyumva urinze mva ko Sadbi agenda ku visita stories za Davido sinaza ko Sadbi azivizita every day ndi surese yateye yuko ari umuntu yamubwiye ati Sadbi ya diri yarayizi ya project kandi uko bigenda kose na Davido nawe ntiyabibonye uko yego bamuhaye ati akiri no post ko ivyo 1xbet ndazi ngene bigenda twese baraduhereza uko ati posting
urabyumva rero guhabwa soundtrack ya Davido iri mu ndirimbo ya Sadbi ntibisigura na gato ngo Davido yapostinze Sadbi Davido yapostinze code promo y'inkuko asanzwe abikora asanzwe abikora bakamwenda ama soundtrack n'abandi baririmbye guposta Sadbi kwari gufata indirimbo yose ateka aririmba apana ari mu byashara vyiwe kubera hajya hari nk'abantu benshi bari gukoresha code promo ya igitangaje Sadbi yagiye kubipoza acagenda ngo arafuta ijya code promo ya Davido shasha kwiwa byese yarapostinze Davido jege Sadbi babipostinga ambe tune Davido yamupostinze gute ko muri ari code promo mbona ni 1xbet Real Madrid contre Man City none yamupostinze gute cyangenda kuri story cyanumva imodokari abyumva bisigura iki Davido nyamupostinze Sadbi yapostinze code promo yiwe kandi objectif yani fan base y'u Burundi ujya munsi ntabuze n'abantu ngabangahe biyandikishije kuri 1xbet bakoresheje code promo ya Davido vya vrai c'est ça ni yari objectif harashobora kuba n'abantu bahevye amakonte pro amakonte ya 1xbet ndakubwiye ati ntiyabuze abantu ko yabaciye bagenda kuri story ya Davido barabona ivyari byo source rero uno munota ntiyabuze abantu baniye amakonte bari bafise 1xbet ariko code promo ya Sadbi bimukira kwa Davido cyenda sikibazo ngaha cyo ndashaka kubaza ni kibazo cerekeranye n'ivyo nyine tuko turavuga kandi kibazo cyanyuma vraiment kuko abantu bakurikana ibiganiro bashaka kuba batazi imigenderanire hagati yawe na Sadbi mugabo hari akantu bavuze ngo abandi promoter bakoresha umwanya n'abakinagizwa babarandi nibavye muri team saturano none muri ya ndirimbo yose babanye ko bakoresha umwanya afite n'ubu micro muri video we promoter burya bari promoter bwa desa burya bwige bambara mayebo bagiye ati bambara ari bupeti igihe Sadbi bava muri Sweden aya peti bajya mutegera bambara mayebo ari peti naguri ibirato Niki ushaka kubaza ni kimwe donc abantu ko bazi ko umuvugizi wa mbere umuziki w'Uburundi tukaba tuzi ko Sadbi ari mu ba legend hoba hari ikibazo hagati yawo na Sadbi nta kibazo na kimwe gihari none kubera iki iminsi yose ari amakuru ari kumuponda sindamuponda mvuga ukuri none mba ndabesha none yakoze byiza kutayivuga vyiza arafise abakinagizwa biwe ega impamvu ntegerezwa kwerekana Sadbi Sadbi n'umurimvyi mukuru mu gihugu hari amakosa akora abakinagizwa biwe bo ego ndiyo mzee abandi niba ndiyo mzee rero umuntu nkujya arakenera abantu atari bandiyo mzee uno munsi abakinagizwa bo bashikikira ati Sadbi Davido yaramupostinze mugaje ndiko nderekana side yuko Sadbi yadekonye urabyumva ujya munezero Sadbi yagize nari kuwugira mu gihe Davido yapostinze soundtrack ya Sadbi ku nyungu za Davido apana ku nyungu za Sadbi ko iyo bari nyungu za Sadbi yari kumushiraho na link y'imodokari kubera irya ndirimbo uno munsi nta muntu mushasha yagiye kuyumviriza kuri YouTube avuye kwa Davido kubera nta kintu na kimwe cerekana nta title y'indirimbo yashizeko nta muririmbyi yashizeko izina ngo indirimbo ni no yishireho gusa soundtrack ko nyene code promo papa finish uko byagenze bisigura iki rero namba koko genre just kumwanka ni kugira nejo bundi ibintu nkeri bintazo bisubire umuririmbyi yakoze byiza gutamwankurajije nico kibazo mfise byiza turamwankuraja yagize studio yafashe agapeti kandi kodinze kona niko yatwaye haje mugabo karirimbye na karakazi n'uya producer gano yakoze kona ujya mu peti nakori ujya yahora kwa kona cyane gose nta muntu neva amaboko yakora je no kwemera ikintu ciza none oya ni vyabye none ega ibyiza bose barabibona mbwa hari ibindi bintu utunenge tumwe tunakomeye usanga twotuma n'ivyiza umuntu aba yakoze bitaboneka uno munsi Sadbi hageze mu mahiganwa bavuga tuno musi Burundi buragiye mu higanwa by'abaririmbye bakomeye umuntu duserukira nimiburi izina rya Sadbi bitegezwa kuzamwo afise izina imbuga hagaze neza uravyumva ama statistique yiwe hagaze neza kuri social media aho Sadbi ameze bon urumva niwe twotanga bijya bihugu vya Nigeria zande
numbers baronka hari igihe bahabwa inguvu n'ibihugu vyabo. Uno munsi kwera umuvuduko Tanzania ifise mu gukoresha imbuga niki, uno munsi Diamond no muririmbyi wa mbere muri Afrika kurikirana n'abantu benshi kubera abari connected muri Tanzania ni benshi, la majorité bamukurikirana benshi bari muri Tanzania. Urabyumva mugano ucuvuga ngo ararenge n'ama views Diamond aronka ararengera bajya ba Davido nabandi. Mugabo ba Davido kubera nabone numbers baronka ni numbers zo mu vyunguka, ugasanga bafise numbers zo mu Bwongereza, numbers zo muri Etats-Unis, numbers za vrai ubona nka Diamond nka Davido ashaka gukora indirimbo yiwe ugasanga ifise nka 2 millions de vues, mugara ashaka kugenda kuyikorera concert muri arena muri Nozena arena muri mu Bwongereza canke akakuzuza kubera ibiharuro afise nibiharuro vyiza by'ahantu ho bunguka, sivyo? Rero twebwe igihugu cyacu turavye ibiharuro dufise by'abantu bakoresha internet ko turaba n'ibiharuro abarimbyi bacu baronka aba barinoje bandi n'abarimbyi bakomeye for real, kubera ziga numbers dufise n'izi numbers zo hanze. Ushobora ko umurimbyi ashobora kuronka 1 million de vues, nta concert nimwe binjiza abantu 1 million. Concert yuzuye na Camp Nou, ya stade Camp Nou yanuze mengo ibino 82000. Stade de Prince yuzuye ubu bari kumengo ni 220 na bingahe. Urumva uronka ibihumbi jana ibihumbi majana 200 majana 5 1 million de vues. Urumva yuko uronka numbers ndende, umva ko umuntu akomeye atari umuntu asanzwe. Ivyo rero abarimbyi bacu barakwiye kubimenya, ntukangwe n'ama numbers abandi baronka. None numbers urazifise kandi zikwiranye nawe. Urabyo? Urashobora kuba ufise ndufate nk'ibihumbi jana by'amavi. Je ari abantu muranireka example kuri YouTube. Hari nka video je ifise 5000 vues. Mugabe iri ki $40. Ugasanga undi afise 5000 vues iri ki $3 cyangwa $1. Urabyo? Ico nico. Bisigwere yuko ingwane yacu ntidukenere kumenya ivyacu birihe, ibiharuro naho sabangeneye kwamenya sadubimenya ivyawe birihe hama ubibyazemwe ivyunguka nituje mu vyifuzo. Uno musaba usanga afise 100 millions de vues ugasanga na marobot. Hari umurimbyi yitwa Juru Liam yama indirimbo yo tupambane. Iyo ndirimbo yitwa let me talk. Let me talk. Iyo ndirimbo yari yahaye amahera umunyarwanda amufashe kwigira promotion. Iyo ndirimbo yararahiye kurenga kuri 7500 vues. Ivyo nkora byose ngeze kuri 7500 ikitibuka. None kubera umunyarwanda yagiye gushiramo amarobot. Urabyumva? Yakeneye kumwemeza agenda gufakinga amuhendesha ama numbers. Je ndiko ndondera numbers za vrai. Igeze ku 7500 ikisubira down. Yego ntirenga. Hama nsabe kandi abari ko radukurikirana bagende baraba indirimbo yitwa Child of God. Child of God. Umupasiteri ari muri Canada profitiremwo. Child of God ari muri Canada. Video yakozwe na Kibo ya Jamari. Ni namasezerano nabivugiyemo ngaho ni muri boambe. Urabyumva? Nimeye ko ndakubwira ati ibiharuro washaka kuronga meme na 5000 vues. Mwasanga ni 5000 vues zigura. Ugakora show ikuzura. Mugaje nibaza ko izo 5000 hajyana ama views batandukanye bivaye n'iminota abantu kuko nibaza ko YouTube konti minota. Ikiwa si minota. Je mfise 5000 vues. Ibihumbi 5 ndabiwe muri Etats-Unis. Yego. Nibingana ibihumbi 5 ndabiwe mu Burundi. Ndabiwe mu Burundi. Mugabo n'iminota irakonta ndibaza. Oya nibikonta. N'iminota irakonta mugabo plus ndabiwe cyane n'abanyamerika. Plus amafaranga bamenshi. Plus amafaranga bamenshi. Mbwa ndabiwe mu Burundi n'ubusa. Urabyumva? Nuko rero bigenda rero. Satubi rero numbers afise sizo mu Burundi nizo hanze y'u Burundi. Bisigura yuko nasho hanze ashobora kuyikora, ashoye abantu bashobora kuyimutegurira neza kandi ashoye bikagenda fresh. Mugashoye kumenya abo bantu abari bo bamwemera bari bo. Kora biga bihumba amajana bimuraba nta bakoresha internet mu Burundi bangana kujya. Ni bake cyane. Mugabo numbers aronka make ni international. Satubi afise video ifise 3 millions, 4 millions. Kumva yuko umuririmbyi ari international. Kwera izo miliyoni zingahe s'abarundi? Bisigura ikije mpambana Satubi amenye ivyiwe nabiwe. Donc yifate fresh. Apana kubera ngo Davido ngo yampostinze, kubera ngo Davido afite video 100 millions de vues. Ngo rero no. Na equipe nationale ntizingana. Equipe nationale y'u Burundi abakinyi bacu tubona bibihangange babakina mu equipe babanyu. Nese banyange ne nyanga kinaye.
si equipe usanga yo ngaho usanga kina mugabo bajya basayidobera hino bakina hari n'umukinyi batuma ko akina muri 5e division mbe gusa ngo akina Buraya voilà mugabo aje ngaha ashagomba acavigiyagara I like uzara abakinyi ba football ntibigeza batakaza confidence barimwo ngo nuko ngo bahuye ngo n'abakinyi bavuye mu selection bakomake ngo za Real Madrid uravyumva araza gusa entraînement n'izimwe bose barakora entraînement muga ntibigeza batakaza nuwo bakuye muri Mukura FC mu Rwanda araza ngaguma yihagaze nangora arenda sama umugardien wacu nibabakura ngana bari muri police Rwanda ema equipe y'igiswere yo ngaho y'Urofa mugaba kaza ngagasama impira kayikurayo ugasanga reka nakora amashuti y'abakinyi bakina muri za Chelsea zande ya confidence barayigumana kwavuga ati umuhagarari igihugu ucubara y'umusadbi agomba vuga ngo ni nkagwa gasore abonye David amupostinze apostinze indirimbo yiwe mu vyumuka vyiwe agaca duteza induru urumva yuko tumure ngo nanje kuduserukira ahubwo muramukizwa ni voilà naho rero bisigwa yare yuko rero game dukeneye guhagarara bwuma tuyagararire nabakeneye yuko tuzomirwa nka gwa gasore ba Julius Nyerere barafise ibihugu binini ya Tanzania igihugu kinini ya cyane ba Patrice Lumumba bafise ibihugu binini mugagwa gasore yagara nka gasore Lumumba gagana Lumumba Nyerere gagaranya Nyerere mugabo bose baharanira ubwigenge bw'ibihugu byabo nta numwe yigeze avuga ati tuje dufata Tanzania Burundi tufatanye na Tanzania kwiga turonke independence no urabyumva abo gwa gasore no yabaye umumesha acafatanya Rwanda abasabira independence c'est comme ça nibaza nuko ukene kuba nkagwa gasore hagarara umenye yuko igihugu uko kingana kose ibivugwa byose kuri ico upambane uhagarara igihugu ewana simbizi je nitwobiba namananga example ufise dollar warara inzara utaronka uri kuvunjira of course yes utararonka amarundi adoshaka yashike kuri 10,000 idolari rimwe cyangwa ibihumbi 100 mugumenye yuko udafise amarundi ntuzoja mu restaurant ngo baguhidame tegeza kuvunja yego rero uko niko kumenya agaciro k'ivyawe urabyumva kugira amafaranga utangure kuyakoresha bayakuronkiye kuri Western ntubanza kuyavunja cyane gose uzugenda gutura amahera kuri Western ucugenda ubugende mu isoko ati nume gitoke nume akaji voilà ukabuzi yuko amarundi mabanga amarundi ngo mama ngo atagaciro oya reka namba yatagaciro urafata dollar ugende urabe ko batakunyara nivyo ndoyivuze ugende kuriya muri bus ati mfite dollar nigipasa voilà ibicango simbizi no muri ntitwobimara rega ego reka ndagushimire cyane urandire ko la prochaine fois uzoza tubwira n'igikwe cawe mana twabonye dote weekend nari net yavuze ati twaheruze uja mu rugo ugana n'umuzuka ugerekana twabonye ugiye he gusaba sabire reka twizere ko tuzogaruka ngaho umuntu w'umugabo mana canke utubwiye itariye naribi ko udashaka kubwira abantu ngo bagushigikire ngo wize wirinde guposta bye cyane urakoze gose substar big up sara kunzi wa Yaga TV gakobena Simbizi Wasemavumba atuka vraiment ibintu byinshi mwari mwibaza muri iyi minsi antuka vraiment mnefurahi sana byumvise reka nizere ko noneho bazakurika abatazagusimbisha bien sûr baza kumva iyo Simbizi agona kuri Satbi no kuri mbegundi nde twavuze kuri Desire bye cyane kuri 5